Abafonctionnaire match zabo bazishira ku munsi wa mbere bari gukina kuri ya minsi abakozi baba batanguye akazi. Abakozi ba leta. Abakozi ba leta bari mu kazi. Iriya ntitwayibagiye se. Manchester iracakina. Kendi yari iryoshye n'uwe. Haraho muyibuka mwe. Abuto. Bamwihore. N'uwe yayibihica. Aye ni sawa. Manchester haraho muyibuka mwe. Amuyihoreye. Ibuno sinzi uyu munsi sumunsi w'akazi uno munsi barakina. Manchester tuza twanibagiye kiri muri Premier. Aho sinzi impamvu abandi bakina Mardi na Mercredi. Iyo baje no mu misi hagati. Arsenal sha. Nyuma yo gutambira ivyo bandenge ya. Ako biriya bintu mu Kirundi bafite gute. Kiya n'igikombe gica hariya ko mbona giforomye hafi. Baruko. Bari kubiri. Igikombe na Arsenal bivuze ko banyuranye. None se. Akabigaze kwa nkakeza kabisa. Kugira igikombe kize no kuri ryano ricibwa. Akabigaze kwa nkakeza kabisa. Landry Neymar. Agize iki Landry Neymar? None Landry atanguye kunyikurako. Laba kuri YouTube. Siwe yadusanze. Siwe yadusanze. Twaramuhamagaye. Nta muntu ashigikirwa na Liverpool afata ikintu kabisa. We washigikiwe kera abantu baragushigikira mbwa bamaze kubona ko atavye barakuva ko baragenda. Ngo gutuma akazi Chelsea. Yamara wari wibeshe. Ngo Patrick nimba ari bijya ntanguye kugukaraba. Gahunda niriya no kugisudi. Gake. Mbabajwe na Chelsea. Gahunda no kugiteratera. Ngo ibakorera ibyabananiye. Batuma Chelsea muyirondera kwiki. Ivyabananiye nimwe mutuma Manchester ikubitwa. Ivyabananiye mu bituma Chelsea. Nana Syria yo nizinga. Ya Arsenal sistat. Sawa. Ivyabananiye rega ni mu bituma Chelsea. Gahunda no kugiterateranya rero ntaco kizoboneka. Aico ni gito. Bagiye ku Igikombe cha Premier League tuzogitwara ranje. Bagiye ku muntu Landry mwizeje ko uzogitwara. Uramenye. Ubuhonye n'amahirwe ufise ari kurusha. Aragabanije cyane. Aragabanije cyane ku buryo bwuko ivyo twahora twibaza avayo ko mukina weekend amahirwe yanyu yagabanutse. Abamenyereza b'amahirwe make babaho mu buzima kabisa. Ngikiri ico baheruka. Acabitswe nabi kurya. Sikomenga ryari bumba koko. Arsenal kiza caraguye ingese. Ese Arsenal igiheruka igikombe byaruko. Yarafise isura yitwara kisura ya ntuze ya Bukayo Saka. Bukayo Saka. Ekipe ya Bukayo Saka. Ekipe ya nako Bukayo Saka. Bukayo Saka. Clovis. Ngo yarafise imyaka ibiri. Ariko 2004 igikombe cyo bacamaze kumera gutyo. Naho cyo bakibitswe mu ivu. Waza ko 2000 waza ko atari kera. Ese umukobwa yavuze ico gihe uri bamuhaye isaha y'uruvugana. Ahubwo bamwe baragiye. Baratanguye gushingiza abo. Rero umuntu ne yari yandikiwe wese biba bohombe. Generation 2000. Yandikiye Edi abari muri staff y'abantu. We mungura sotorana mu. Ese uriya gwa ingwara. Uriya surusina. Ambwira ngo nuko haka uriya n'urusina. Ingwara yitwa urusina kabisa. Ariko rero Abdul, mbye we wampimukiye. Hari abantu batazi urusyo burya bavuga ibujumbura batazi ugwa ari. Ko wajyanye mapfuvye. Hari abantu batazi urusyo ugwa ari. Acha dusozerera ko turubereke. Duhejeje gusya. Duhejeje gusya. Tubereka rero urusyo. Ati burya ifu ivuye mu ruru.
uriya ni Patrick yani Patrick nyuma yo kubona ko vyaze wene se ubona uravuga iki mubanye nta kamaro ko gushika nihoreye atekanye oya ariko nta upfa dasamvye peut-être ko uko bisobanura oya kimwe gusa igisabwa no gutsinda Man City muri weekend oya ugomba wanariza mama Man City ni yatsindwa ugomba wanariza urusyo nta kugwanariza no gusya gusa nta bindi wamonye Guardiola wamonye Guardiola babarira kiriya gitwengura kibura cha Pepe Pepe umuntu mu Pepe ariko aramukurubana twenga ariko je bishoboka nuko atamunyamaroke tugiramwe akaba bishoboka ko yagikwegesha isu Arteta yari ajasokere wanuze wa Man City birashoboka kuko biratangaje ni nka bya bindi bawumva nama numva hariya muri za ntambara zirahera z'abanyamerika na Israel kumva ari abantu b'abanya-Israel bakoze mu bakoranye imyaka myinshi na za Iran aribo baba batangana report zimwe na zimwe nshaka biratangaje pe biratangaje kabisa kandi mbona ivyari byarabaye ubushize agomba barira turabijamo mukanya turazabugerayo komeza wari mu biki uyu wari mu biki ariko di muramenye equipe ariko batumara majaba nta abahe nageze kurekera ngo ngiye kuraba ibyo ndaba kunganiriza nabi wabonye erega Patrick ngo tugiye kuraba ibyo turaba uraraba umuntu atsinzwe Manchester tuzikurikira nta nuki kubereke Abdul oya ntiyo nambere Abdul uzi yuko kare burya Chelsea twa London FC hatwe gato yitwa London Cowboys oya London FC Patrick reka kunganiriza nabi wewe ariko barayimimina ari uriya mufana rero kuri te umufana yagiye abona akagafoto baciye bakamwereka bagenzi we kageze ku mbuga ngurukana bumenyi henshi yatswe no kurira ewa narabona ati ndatrendinze ati kipe ndiko ndayinyo umubi nuwakoze kano gacupa ati mbaye ashaka no kukitunganiriza babatangiye ndakajanye biza kuba hari ndayigotomera kabisa ati mbaye chamamaye iriya niyo yanyishe kabisa yankoreye match aravuga ati kabisa ndo mufana n'uyu oyo kipe yabaye wigotomeresha match abayiteguye noneho byihoreye ajana nibigezweho match yayiteguye ajana nibigezweho ariko imbere ya match rero imbere yuko ntuza Arsenal kina nako Chelsea abakinyi bane harimo Declan Rice n'umwe ari mu bitaro Bukayo Saka Busayo Kasa ngo ni kuri abariko barakira abahe ari kuri abariko barakira twaraba Chelsea yari Chelsea twaraba Patrick itanguye kandi hemukiza abanyarwanda ko badukurikirana yutanguye mugani wabo imibare nk'iy'amavubi byabyanze imibare nk'iy'amavubi ni mu nsindire gahunda za mu nsindire ntiziba sawa kabisa ubu mutubesheje abafana ba Arsenal n'uriye bawita Brufen Arsenal fans tablet urajya bitatu ku munsi bitatu mu gatondo bitatu ku mugoroba take 3 tablets 3 times a day kugira ngufate bitatu bedi nshimira Imana ngo banyoyira umuco 3 ku munsi ndabi atakazina ari waruje kwishuzi atakazina gutumye uzana inkoni ugakubita yiki mba nazanye inkoni nkakubita yiki atakazina gutumye ni kujya wabigenje pe sakwanka kuraga ivyamunaniye muzonezererwe ikoroka rya Tottenham ibindi wowe ubiguwe na bani mufasha wifasha ukubiswe na bani mufasha uzakumbwira ngo ndagutsindire City oya je nagusaba kumfasha nyuma nawe ukifasha oya erega wowe warukeneye big ntabyo akeneye baye nabishaka baye ntayakeneye ntaco nawe yantoye ingorane na Arsenal siyo gutu none se Patrick wakutifashije kandi ari wakinye imbere y'abandi kutifasha nakinye na bani mu Afrika ingorane yawe rega nawe ntawo gutuma nayibwiye neka ndagushiremwe akabiri ukanya kugenda
inde ariko ibane mafutu wakinyuze ko yatsinze ama equipe yose akomeye aheruka gukina ivyo vyo ko yatsinda Liverpool Tottenham Liverpool akomeye ako muramenye batsinze Liverpool batsinda na Tottenham ese Abuduri kuba rero watanze iminzani ya Chelsea ko nayibona Onese ntayo wabonye babarira ntayirimo nguriya hariya yo hagati Man City fashe Liverpool ka Chelsea ari hasi ntakubona umistateze kirajwigiritse hakoze kwitsinze 2 ku busa mbe byari 2 ku busa muri ntuzeye byari 2 3 yasinze Arsenal final 3 Arsenal yatsinze byari 2 saka gapetika Oreri ariko Oreri bacha batsinda wabonye imbere ya match ko ari kujya rero bamuhaye G ati muvandi ariko namba yamuhaye G nyinshi kaka massage ariko ubona abona menga birimo gusumba abandi ariko urasava ko komeje kumbwira uyu mwana ari muri namba muri ya match y'aba journaliste ari muri projet zitabara namba ya match yacu zokina nka kujya amuginye mvise hoya nta mukinyi tugira azokina nka Parma nka Estevao ukonzokina ndabizi ukonzokina ndabizi nta kibazo Parma kagaramye kariko gakorerwa massage kagiye gutsinda ingorane kariye ntuze kanyoye G nyinshi kagenda iyo katanu wa G nabona taco kari kuvamo pe acayibagira wumva umenga ni equipe ikomeye acayibagira gahunda ba moto ariko birakunda kweli birateye impungenge kabisa uragenda dashitse hasi none hari aho bararamira iki ko mbona umutahe wa 2 wamaze kugera rero ubwo muzanye ibintu byo gukora kareka mbatera inkuru regiriya y'ipari umutahe wa 2 waramaze kujemo nari yasinze ikisigaye ikandagiye abudi mbatera inkuru y'ibintu ndabatera inkuru y'ibintu byambayeko bajya turifata uraje mu buzima bwa misi yose nkundivuka kasi byubu nkundavuka Jigiye kimwe rero ndi ku munsi w'Imana kandi je bahora bambwira ati burya ku munsi w'Imana utagiye gusenga uramenya ibizokuba ko ntuzomenya ingene byagenze yego je munsi mwe ariko ndabirenga kurabona ko abana arige batumvira ba mama wabo nigira kwiyamurira amavuka dimanche hari ukuntu je gahunda n'abamvize avoka nataritse uburyo bwinshi zo muhira nizo mugahira Rumva hari ukuntu napimiranya nkavuga ati izi manuye kuwa Mungu kwa gatatu zizobaziye kuko izo nataritse maridi zizobazaheze nta munsi bujyana nubu nta munsi waheze je ntagivuga oya nabwo bishoboka ngira gutya rero kuwa Mungu nja kwa muri voka igiti c'amavoka gifise amababi menshi ariko man nazizivoka hari gihe wirura ku giti nk'ikirimwa amabungo canke ati kiriya umva namuyivoka zose ari kiriya voka ubwo ndayibonye yinyegeje mu mashami mu mababi iriya nayimanuye sinemere niyo nziza igiti c'amavoka buriya rero kiba coroshe kifexit coroshe cyane ishami nafashe hejuru umva nafashe uku nijyari rigiye gutuma nijya nkunyoyeko byose biraturika mwagiye mujanye byose ntitumanukanye Tumanukanye tutangirwa n'intuza n'amababi ndavuga ngo tutangirwa yari jewe niyo voka mugivoka yari yashitse hasi urumva ubwo nigo sasa amababi arantangira nanje ayo mababi antangira agasosa ariko kenena hasi urumva ariko amaguru hejuru n'amaboko hejuru nta shami riri hafi ntangiriwe n'ayo mababi gusa urumva bro wallahi wapima ibiro bingana iki kujya mababa kuzika yari menshi bro ariko sinabwavyiboye niga nko mu 8 mu 9 wasigaye mu kirere nasigaye mu kirere wiga mu 9 amababi yaragufata kakugumya nese yari make bro uramenye ibiro nari ndabifise gusa yaramababi menshi ibiro yarahagaze nka Tottenham amababi yavoka agumya nukoro kuri mu kirere yarahagaze nka Tottenham umwumva umenga ifise uruzina ruremeye kumbe karaba chege nshobora kubanira muri shibiri ibiro bifatwa n'amababi yavoka urumva rero ajya ngo wika mu kangahe wika mu 9 ni nka Tottenham iconze ico ibiro nari mfise ico gihe anabuze wonda bisumbye hano usumbye hano muri mwiki kiganiro wafashwe n'amababi yavoka ndaca gutera inkuru ariko no kwitaza ico giti ngene cari kimeze byari bimwe by'inganza maru urumva
hanyuma dimanche hari ukuntu sinzi hari iwanyu mwebwe ariko dimanche abapapa bavuye mu misa baca baja kwibare ku gasantere bagiye ku gasantere bakanywa kwinywera gacupa mu mihana wasanga hari abagore gusa erega bararaba baravuga ati solution ni yihe y'uyu muntu kwadashubira hejuru atashamira iri hafi hasi naza ati gahunda n'ugukoroka yarakomye ndi urunijwi riragenda ega baciye bazana imiganda 3 y'ibihunda ibihunda urabizi biriya biva ku bitoki bya bindi biva ku bitoki bamaze kuma baca bashira munsi yanje baca koroka ati korokera ko nacuba ubirenda yiraba nka Arsenal ukuguru kumwe kurarera subireza kwiyega foto ukuguru kumwe kuri hejuru kundi kuri mezuko ariko amaruhiro ni hasi namba bayitega ibihunda ba Patrick sinzi babanje kurondera ibihunda n'ivyatsi hakirikare barabe nisenye imbavu akabakaba nayo biragaragara ko ifashwe n'amababi yavoka inde Arsenal ifashwe n'amababi amababa bironde hari amababa bironde amavuka bironde irirago ahubwo nta nikitangerera raba hirya no hino hari bifungo inyuma yo gukorokera ko bihunda ni wababaye namba nababaye muvani nkwana byo nibo econze cyo nararokotse ararokotse kai umuntu agira tuno twishi ntaco akoja ariko rero naho bagutwe itatu oyo guteka umuntu yafashwe n'amababi iyo bashaka bakazana n'umwe iyo bazana n'umuganga wari kutsindagira ugashika hasi ubwo bica byumvikana ibiro wari ufise ntaco Arsenal tezwe ifisa bingahe namba nari ifisa biki ifisa bingahe Arsenal ibiro byinshi namba barera la merijya equipe babona ari Tigre Mpapyo urabira abavyinjiye ukibaza mu biriseri nubwo batwenga ba bose bafite ama equipe yagwiriranye abo bona ziriya ikibazo nuko ntaco tubaronderamo ziriya kamyo ziza zikoreye biriya birato byo mu Buganda bitwita eboebo niyo ubona gwiruka nkubona guzuye avuga ati imodoka yirukanka ipakiye gutya kontinere yuzuye kumbe bashira ku munzane nta kirimo bakane babanyise mbuya mba ntibabeje arotse ngo barabejeje nyibutse wa wundi wahajya kuri stade twereke rero urusyo rwari rwo hanyuma tugende natwereke urusyo rwari abana batazi urusyo shango abana benshi rero muri Bujumbura tuje he nagakonganiriza nawe tuje tuje eratinyanyagira hariya hakujya turako gahunda za mbo hari ukuntu ntabwo ari ku equipe yatsinze yatsinze ako nashirira kujya foto ya Mbappe gusa soba yihereje yonyene gusa soba yihereje Patrick oya Patrick ni wewe yazura avuga Pajo ariwe ya Bodo Grimmt yahuye n'akagwe kitwa Viking do uriya Mbappe cyane Mbappete Mbappete arabamba pine Mbappezi asigaye akini film papa seko jambo nari Mbappe Iran iriya kanzu ni bwoko jambo nari Mbappe Iran ujye Mbappe Iran wo muri Thailand ukada nguko rero yatari kabisa nuko byagenze baranganije ntabwo twashira Kurusyo equipe yanganije ariko ni reaction zuko ibintu biba byagenze ubwo erega weekend yose tubajije kubabwira uko ibura biba byaragenze ni kuri twe nuko ni kuri hari cyo tuba tutababwiye abonye Bodo yakubiswe n'akagwe kitwa Vikings kari wabo 5 kubusa seye ko rukwikara mwa bibaza bati none ga equipe ya kabiri nimbi kina kuno iriya se yarishoboye gutsinda Edi gusa tsinda Edi nyene na Hazard kibazo nkahajya iya nubundi bazoyisambura muri batari bake inde Jya barayisambura muci Bodo Grimmt iye basambura Bodo Grimmt banza gutwara icisi sha equipe yitwaye neza kujya abakinyi igomba kubatakaza reka twisomere turi kumwe na Canal Plus turi kumwe na Holy Travel sivyo turi kumwe na Ashibu urumva turi kumwe na Superbat turi kumwe